Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Nawe urashaka kuronka igitangaza cyawe no munsi? Kwirikirana ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Woburusha, woburemerewe, wofise ibibazo waburiye inyishu, wobugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wobugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Nkeshimana, womwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Ndaguhaye kaze kuri uyu munsi wa kane muri iki gitondo kidasanzwe, aho tubahaye kaze muri kiganiro ivyo Yesu akora mutegurirwa mugashikirizwa n'ishengero rya Hope Church rikorera mu Carama Gahahe. Turabashimiye cyane ko mwama mudukurikirana kandi tuma dufise intaye nyinshi cyane zuko mwama muhezagirwa n'ibiganiro tubashikiriza. Ikiganiro ivyo Yesu akora mutegurirwa mugashikirizwa n'ishengero rya Hope Church mu Carama Gahahe. Mukaba muri kumwe na Pasteur Nkeshimana. Iryo shengero aho dukorera ni mu Carama Gahahe kwibarabara bita ibarabara ry'amabene, aharabana n'ikibuga, ni juste hafi y'uruzi Gikoma. Baba muri rya micungararo barahamenya byoroshe, ariko rero uvuye nk'ahandi hantu wafashe bus, aho bus zikatira ucubandanya nk'uja ku ruzi Gikoma, cubona ikibuga canke izero ikurikira aho amabisi akatira, ni barabara bita iry'amabene. Ariho n'abagiye tango nigiye kumbaho, ni kuri iryo barabara ry'amabene. Rero uca ukatiramo ukacuraba ukacubona ishengero, niho ishengero Hope Church rikorera. Turagoye kaze rero muri iki gitondo ciza, igitondo kidasanzwe, igitondo Imana ateguye ku bwanje no kubwiwawe. Ivyo tubateguriye rero nuko tuza kuyaga ku majambo y'Imana atari make, kandi turizera ko uza kuhezagirwa. Ariko rero kandi nkizera kandi ko ushobora no kuza kuri eglise gusengerwa nimba wo ufise umutwaro, ko turafise inyigisho uno munsi n'amasengesho uno munsi isaha 9:30. Turafise n'amasengesho mu gatondo twita zindukana na Yesu, n'amasengesho y'amisi yose guhera kwa mbere kugeza kwa gatanu, isaha 12 zo mu gitondo kugeza isaha 1 zo mu gitondo. Nuno munsi rero turafise ayo masengesho saa 12 zo mu gitondo gushika saa 1 yo mu gitondo. Turagwaye kaze rero uze kubana natwe muri uwo mwanya w'amasengesho. Rero imbere yuko tubandanya n'ibindi byose, reka tubanze tumvirize kano karirimbo karirimbwe na korali y'umushengero rya Hope Church, korali yitwa Hope Choir. Kaze. Ebeneza
barakoze cyane. Korale yo mushingo rya Hope Church ikorera aho mu Carama Gahe, turabashimiye cyane kora ukaririmbo keza cyane. Ni korale yitwa Hope Choir, hasanzwe hari amakorale atandukanye, mugabo iyo ndirimbo rero ni Akora Hope Choir. Rero reka twige ku ijambo rero tuza kwiga ko uno munsi. Reka dusome rero ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cy'umunani ku murongo wa 22 duhera ku murongo wa 22 tushikane ku murongo wa 24. Havuga ati, igihe kimwe Yesu n'abigishwa biwe batambukira mu bwato, arababwira ati, tujabuke tuje hakurya y'ikiyaga. Baca baragenda bava ku nkombe, bariko baragenda arasinzira. Haduka igihuhusi cy'umuyaga mu kiyaga, ubwato bwariko buruzura amazi bari mu yirinde. Baraza baramukangura bati, mwigisha turapfuye. Arikangura azibiza ingunza no gusuriranya kw'amazi ibirahora, habagahwekere. Imana idufashe cyane. Uyu ni Yesu yari kumwe n'abigishwa biwe, maze barinjira mu bwato. Bicinje mu bwato, Yesu cyarasinzira. Binje mu bwato, Yesu arasinziriye. Bagira bajabuke baje ku yindi nkombe y'uruzi, maze Yesu nawe acarasinzira. Murazi ko Yesu nawe yari yambaye umubiri urashobora kuruha agasinzira, ko yari yakoze ibikorwa byinshi, birashoboka. Ariko rero igitangaza nuko Yesu ari we Mana yarasinziriye, mu gihe bari kumwe nawe bari bamwitezemo byinshi, mugabo arasinzira. Imagine we arisinzirira, abandi bose uruzi nyene bumva ko hariho ingunza, bumva ko hari umuyaga mwinshi, mugabo Yesu arasinzira. Rimwe navuze nti kubera yari yambaye umubiri yashobora kuba yarasinziriye kubera yarushe, ariko kandi kubera yari Imana ashobora kuba yisinzirije kubw'impamvu. Arabe aho bari kumati, mbega bimeze gute aba bantu, mbega bimeze gute. Yesu arashobora kuba yisinzirije mu kibazo cyawe kugira ngo arabe ingene uza kuvyifatamwo. Umaze iminsi usaba, umaze iminsi myinshi musenga, umaze iminsi myinshi uriko uramubwira kuri ca kibazo cyawe, ariko menga si hari arisinziriye. Ariko suko asinziriye suko Yesu ajyama, oya, nuko ariko agomba arabe ingene uza kuvyifatamwo. Wamaze iminsi umubwira ati, none gamana, none nzogumana kakahuzu kamwe, akisinzirira akihorera. None gamana, none na wa wundi hera basigaye amonyura kugakano hera arisinziriye, ararindiriye arabe ingene uza kuvyigenzamo. Arabe kuza kumukangura canke kuza kwiyemera ko ubishoboye uhava uvyikorera wenyene. Yesu rero arashaka kwisinziriza, arashaka kwisamaza, arashaka kwigira nkuko menga si hari, kugira ngo arabe ko ikibazo cawe wewe ubwawe utahura ico urimo, ico urico, n'iki Imana yakugize, ko ushobora guhaguruka ugasenga, ko ushobora guhaguruka ugahangana n'ikibazo, ko ushobora guhaguruka ukavyura Yesu, ugahamagara. Abigisha iyo basamara ntibamuvyure, we bibaza ko byari kugenda gute? Sinibazi ko byari kugenda, kuko urumva ntibari kugwa mu mazi ngo bapfire, kandi Yesu ari ngaho. Urumva na Yesu ntiyari kugwa mu mazi ngo apfe kandi igihe cyo kitaragera. Ariko kandi n'ingunza ntiyari kuyihagarika, n'uwo muyaga ntiyari kuyihagarika. Hari ibintu byinshi umuntu ashaka kuyibaza, ariko Yesu yari sinziriye, ariko araraba ingene biza kugenda. Nawe yasinziriye mu kibazo cyawe, ariko araraba ingene biza kugenda. Ariko araraba rero ko uyo muhungu wava umwemera, kandi ubizi ko ari umupagani, uzi ko yanse guheba inzoga, uzi ko afise undi mugore, uzi ko afise, uzi ko arabe ko uza kumwemera, arabe ko uwo mukobwa uhava ukora ikiniki, arabe ko bihava bigenda gute. Yesu ararindiriye arabe ko biza kugenda gute. Ariko rero ureme, naho yoba yigize nk'uwasinziriye, kugira ngo abarirabira hirya, arabe ico wigira, ari maso, aravyumva, arabona. Nihari ikibazo cyawe cyose arakizi, guhera ku ntango kugeza ku iherezo arakizi, kandi mu mwanya isase uraza kubona seruka. Ego tugira dusenge, ngira sengera umuntu wese afise umutwaro umaze igihe kirekire cyangwa umutwaro umaze igihe gito. Ushobora kuba ari umutwaro wabanye nawo kumbura imyaka, ushobora kuba ari umutwaro watewe n'abantu, ushobora kuba ari umutwaro wizanye, ushobora kuba ari umutwaro witeye wenyene, birashoboka. Ushobora kuba ari umutwaro umeze uko canke kuriya, ariko nturire, ntubabare, ntiwite ku imikomo, ntubone umenga urapfuye, umenga isi yose irakuguye, kumenga urayikoreye. Oya, haracari ivyizigiro. Uhora arashobora gukora ikintu gikomeye cyane kandi gishasha ku buzima bwawe.
ego ivyo ubuzima ntubone bibaye uko ukibaza ngo bizoherera ngaha oya erega ejo haracariho na hirya ejo haracari igihe aho Yesu ashaka gukora ibikomeye n'ibihambaye ibintu birashaka kuba bishasha ibintu birashaka gutangura ku ntango ego birashoboka ko bitangura ku ntango bikaba bishasha nka ca gihe bikamera nka kwa kundi nivyo urashaka kubabaye urashaka kuba uri kurarira urashaka kubugeza ahantu hatemba urashaka kubugeza ahantu hateye umubabaro ariko Yesu nihari kandi aza gutabara ngira mpave ndagusengera kandi wizere ko Yesu azagwira icyo akoze kuko yama yabikoze cyane ariko arabikora hirya no hino ku isi ariko arabikora n'umushinga rya Hope Church muri Hope Church turiko turabona ibitangaza Imana iko irakora irashaka kuba Hope Church kwegereye aho nyene mu Carama ushaka kuba uba mu Carama ushaka kuba uba mu Gatunguru ushaka kuba uba mu Rubirizi ushaka kuba uba ku Muzinda canke mu Kinama canke mu Kamenge canke ku Musaga canke mu Kanyosha ugiye aho mu Carama sikure ukeneye igitangaza c'Imana sikure yaho uba niba bisaba gufata bisi fata bisi ukeneye gufata moto fata moto ego abamotari hafi nka bose barahazi babwiye ati shikana kuri station yo mu Carama ku kibuga ugashamo ku kibuga baca babona ko ari kuri Hope Church ukabwiye ati ni kuri Hope Church ego ageze ku kibuga ucubona ishengero ryanditse ko Hope Church turagwaye kaze uno munsi isaha 9 n'igice turaza kuba turiko turasengera umuntu wese afise umutwaro kandi twama tubona ikiganza c'Imana benshi barabohoka benshi barabona ikiganza c'Imana mbere mu mwanya mpava ndaguha zimwe mu naye z'ivyo Yesu ariko arakora nibikomeye cyane ivyo Yesu ariko arakora ibikomeye cyane ni bitangaza abagwayi barakira abafise ingorane ziriya Yesu ariko ariyerekana rero ntugire ubwoba wibaza ko ikibazo cyawe ari kinini cyane gose we Yesu agushoboze gusa uzoze hajya kwishengo rya Hope Church uzoze no kwa Mungu canke kwa Mungu ko isazi 2 n'igice niho tuba turiko turasengera turagwaye kaze rero uhashitse biroroshe urashobora kutahabona byoroshe kuko urabona kubishika umuntu gasanga ntategereye neza ibyo tuko turavuga reka tuguhe nimero z'umprotocol urashobora kucumutelefona kuri izo nimero akaca kugenekereza neza hari naho usanga muhagararanye ugasanga uri kuri moto ucumutelefona ucumubona ahagaze hafi yawe kuko nahantu hatayoberanye nahantu horoshe cyane ego mu Carama hafi y'uruzi Gikoma ni barabara bita ijyamabene uri hagaze ko ucubona ishengero abandi nabo bahita ku Mbaho abandi nabo bakahita ku Bafaraja ego cyane Yesu akugirire neza akwitwararike akube hafi inyishu yawe uyibone uno munsi nyene Yesu agushoboze kabisa urashaka kuba kurarira urashaka kuba ubabaye cyane urashaka kuba ufise intambara mu rugo urashaka kuba ufise intambara ku kazi urashaka kuba ufise intambara ku eglise urashaka kuba ufise intambara hirya no hino Yesu arashaka kugutabara kaze uno munsi rero mu ishengero rya Hope Church ni hajya mu Carama saa 9:30 Yesu agutabare reka ndagusengere wowe ufise umutwaro uyu canke uwundi kugira ngo Yesu aseruke akugirire neza yagiriye neza benshi cyane kandi ataravye amadini ataravye uburebure bw'umuntu canke inzobe y'umuntu canke ndaze amafaranga umuntu afise Yesu akugirira ubuntu kandi ku buntu ntaca gusaba reka ndagusengere mwami Yesu ugira neza kandi uragorotse ndagushimiye kubw'uyu mwene data yatumvirije muri iki gitondo kidasanzwe aho kumbura shoko kuba yabuze itiro canke yavyutse nyene kugira ngo akore ibikorwa canke yavyutse nyene kugira ngo yumvirize ijambo ryawe mwami ndaguhamagaye kugira ngo umuserukeko umutabare afise umutwaro muremereye kandi arabona ko atavyo kwishoboza mutari kumwe nawe Yesu ndaguhamagaye kugira ngo umugire neza kandi umugwanirire izo ntambara zose uzimuneshereze abone ikiganza cawe maze bose bazomenye ko asenga Imana y'ukuri ndizeye Kristo kuvyumvise kandi kubikoze ni mu izina rya Yesu Kristo mwari mucunguzi wacu amen. Chuti mukunzi wari kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana w'ishengero rya Hope Church ariko kandi sindaheza ngomba ko muri aka kanya ndaguha kanya gato wumvirize zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora mu ishengero rya Hope Church sintahe zose oya ni zimwe mu ntahe zibiriko birakorerwayo ni nyinshi cyane nitworonka n'umwanya ngakwi radio kugira ngo tuzibashikirize ariko rero izi zikenya zihari nkenya nateguye ngo madaziguhe kugira ngo ushobore nawe kumva ivyo Yesu ariko arakora urabe hari n'igihe usanga hari umuntu yarafise ikibazo kisa n'icyo ufise ukazubona Yesu yarabikoze ego
nawe Yesu arashaka gukorera igitangaza. Kaze cyane uno munsi isaha 9:30 ntitutevya saa 11:30 tubarekuriye kuko n'abantu batandukanye bava mu mpande zitandukanye bisaba ko tubarekura batahe kare kugira ngo bashike hirya no hino. Ego cyane, reka tubahe rero zimwe mu ntahe. Yesu abahezagire. woburusha woburemerewe wowe ufise ibibazo waburiye inyishu wowe ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe wowe ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Nkeshimana wowe mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 canke 68 22 78 52 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Yesu ashimwe cyane. Jewe mu buzima sinarinzi kwikorera. Jewe mu buzima nari umuntu atakinara shobora gukora mu buzima nubwo mubona ameze gutya andi umuntu menga yoshora gukora ikintu. Kuko nari mfise imitsi yambabaza cyane kanja igashuha nka kumuriro. Aho abandi bobo bakanya ariko jewe nakumuriro ku buryo numva umenga nashobora kuronka gahengo nubwo naba nambaye ibirato ariko ndabikuye nkahonyora hasi. Mu gihe ntaba ndi hafi y'amazi ngo mponyoremo. Haba imitsi yo ku maboko canke yo ku maguru. Nari mfise yindi ngorane yo kubabara umutwe. Kugira umutwe wanje iyo urinze ufata abandi usanga bariko banywa ikire yabo y'umuti ibijya binini bashira mu mazi bya ARAGANJE cari kinini kimwe canke bibiri aho reba baba barengeje ariko jewe nari umuntu ntashobora kuja ahantu ntafise ibinini mu isakoshi ahantu hose nari mfise akaboate tutavana kuko umutwe wanje urinze ufata sinashobora gushika muhira nkashoye kuronka ubunyandazi kire yanje y'ibinini byari binini bitanu ntabishize mu mazi sinashobora kuronka gahengo. Umuntu wese ndabibwiye yambwira ati ahubwo umusazi ntukomeye nababwira ati je dakomeye ati kuko iyo niyo kire yanje y'ibinini ishobora kuno umutwe wanje urinze ufata nacangirwa mu nkafatwa ubwenge bugatakara nubwo twaba turi kumwe ukazusanga nikubise hasi ariko kuwa Mungu windwi heze apaniye iyindi kurikira umwungere wacu yarasenze aravuga ati uyu munsi buri muntu wese azi yuko aza kugira ukwizera arakira. Nanje ndavuga ati Mana ingwara yose mfise urayizi ati uyu munsi nanje ndagomba gukira. Ndavuga ati areke umva muhira hariho ukuntu Imana rero ntakigirira ubusa hariho ikintu kiba ku mugambi w'Imana nkuko yama yabivuze. Tumaze nk'indwi zirenga 3 atamazi dufise ubu rero tuba mu buzima bwo kuvoma abandi bajya kuvoma nanje sigaye muhira bikambabaza nkavuga ati kubera iki nanje ntashobora kwikorera kuko nabwo nikorera akantu gatoya nagira ikibazo ariko uno batangariza yuko ubu imisi yose tumaze kandi uravye urugendo tugenda twikoreye niyo tuja kuvoma no muhira nahantu hataye ubwoba cyane. Ubu ndava iyumva nkashika nubwo shika saa moya canke saa 2 ndashobora kwikorera ibidicenda kandi ntihagire ikibazo na kimwe bingira kandi navyo binini gushika uyu munsi narabihagaritse ntacyo nkinwa kandi singimene ku umutwe nka kera ubu byararangiye. Imana ihabwe icubahiro cyane. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Aho ishengero rya Hope Church risanzwe rikorera ni mu Caramaga hahi kwibarabara ry'amabeni hafi y'ikibuga haruguru gato ya station Kobi. Bwana sifiwe. Hagaze ngaha nje gushima ngaha muri Hope Church ndahakiriye amaso. Pasteur yaratubariye ati abagwaye amaso muze kudusengera. Nahora nikoreye amarori wamenga ni imodoka narasenze mbwira Imana nti ntabwo jewe ndi inzu ngo nikorere ibiyo ntabwo ndi imodoka ngo nje kwa retroviseur Mana binkure kandi urakiza. Nagiye muri Iris banyandikira amarori bambwira kuja muri hospital militaire gutora imiti sinagiye muri hospital militaire narasenze biciye muri pastor ariko aradusengera amarori ndata umufasha avuga ati urataye amarori genda yamanitse hariya kandi ntayo nzotora haheze imyaka 3 ntayashira. Yesu nashimwe mu yimpera amashi. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu nashimwe nanje ngomba gushimira Imana cyane
naje merewe nabi cyane amaso yaguma avamwe amarira nazinguruye Bibiliya biranka ko nsoma haguma haza amosozi kandi ndabimaranye igihe kinini bikanka ko nkanura mu maso hakagumamo ibintu mengana imisenyi amaso agahishira cyane ariko ubu rero numvise hajya duhejeje gusenga numva ya mosozi arakamye numva ameze neza Kristo. Bwana asifiwe. Na mimi nasimama hapa kushukuru Mungu. Kubwo gushima Imana. Namaliza miaka 5 niko magonjwa ya tumbo. Ndamaze imyaka 5 ngwaye ingwara yo munda. Nikikula chakula sikia tumbo na waka moto. Igihe cyose ndiye ibifungurwa indamu nkaca numva hatse umuriro. Nikienda kwa hospitali wakanambia sina ugonjwa yoyote unanisumbua. Ngiye mu bitaro bagacambira ko atangwara nimwe ngwaye. Bakanipima sumu bakasa sina sumu. Bagapima isumu bagasanga nta sumu nariye. Nikarudia ku nyumba. Ndasubira muhira. Maana nisikule chakula chochote kile kinandumisha tumbo. Ni kuvuga nta kintu na kimwe nashobora kurya kuko carambabaza mu nda. Nikaishi maisha hivyo nasumbuka sana. Mba muri ubwo buzima mbabaye cyane. Nikaishi maisha hivyo sasa nikasikia Mungu wangu hivi maisha taishi paka lini? Ndaba muri ubwo buzima munyuma ndavuga ati none Mana ubu buzima nzobamo kugeza ryari? Wakanipatia madawa zingine za kutumia tuju ifani itulize tumbo. Bakampa umuti wo kugira ngo nze ndanywa kugira ngo ndabe ko vyopunguka. Wakanipatia maordonnance, wakanipatia sasa nende nikaonana na gynecologue. Barambwira ngo ngende gukubonana n'abadokiteri. Nikapita mu consultation. Barampima. Ule daktari anambia sina ugonjwa yote tena. Ujya mu docteur arambwira ko atangwara nimwe ngwaye. Nikasema Mungu nakuachia mikono yako faka kazi yako mimi nachoka. Ndavuga ati Mana ndaguhaye igikorwa abari ugikora kuko jewe numva ndushe. Ariko ubu nyene mu masengesho ko nakize. Bwana asifiwe. Amen. Yesu ashimwe. Nukuri nanje ku bintu Imana inkoreye. Nukuri gushimira Imana je vyari vyarananiye. Ariko numva muri je mfise ikintu kidasanzwe mbonye no munsi. Nari sanzwe ngwaye estoma. Yambabaza cyane sinashobora hari ibintu bimwe ntaringa ishobora gufungura. Byari bimaze ko imyaka itari mikeyi. Ariko igihe twari ko turasenga numvise kuko nari navuye muhira bw'Imana ati Mana ndakeneye yuko uyu munsi unkorera igitangaza kimwe ntarigera mbona mu buzima bwanje. Nukuri ahantu hari Imana kandi Imana ikora kandi yumvise gusenga kwanje. Turiko turasenga ndi hajya hagezeho numva umenga no kwicara kubwo gucika intege kuko numvise umenga munda hari ikindi kintu gihindutse. Numvise yuko umenga simeze nkuko nari meze mu mwanya wari uheze. Numvise ngizi yashu nyinshi muri jewe. Ndumva yuko umenga estoma yaje hari ikindi kintu nyene numva nyene ko umenga gihindutse muri jewe ndavyumva. Nukuri vyanse yuko mpaguruka ngo nze gushima. Ariko nkaguma numva muri jewe umenga hari ikintu biguma kimbwira genda ushime wakize. Rero je ndashimiye Imana yuko inkijije estoma kuko nukuri hariho nkinga nakunda ntaringa ishobora gufungura ariko uyu munsi ndazi yuko biza kugenda neza Imana ibahezagiye. Yesu ashimwe. Ndashima Imana ko mpagaze ngaha meje gukira. Naje mu gitondo mvyutse natoye brosa ndandi brosa nari maze imisi ngwaye iryinyo. Canumva rirandiye cyane daturi ijambo ati iri ntirimbuza kwibrosa ndibrosa kanje gusenga. Turimo turasenga numvise rindiye cyane riranja gose. Ndavuga ati rigira rikero gose. Yari yiyorobetse mugari rakize cyane. Ndabishima Imana ko ryakize. Ikindi kintu shima Imana kuva mu kwezi kwa mu ntango z'ukwa kabiri narafashwe n'ingwara ntazi iyo byavuye. Kuva ico gihe ndi igitoke namara imisi binasubiye kujya n'ikintu na kimwe. Nari naramaze kubona kumengo sinzosubira kujya igitoke. Ngeze ahantu ntashika surprise ngasanga mateza gatoke nakubwiye ati merci sishobora kujya. Byari byamaze kuba muri jewe nabona kumengo ni ingwara yiwanje. Dimanche iheze pani iheze iyindi yaheze. Batubwiye Pasteur ikaravuga ijambo hano Imana imuhezagire cyane. Kandi Imana ishishika kumugeza amavuta kumukoresha. Aravuga ati hari ingwara ushobora kuba waragize umugenzi kona kumengo ni yiwawe ige ngwara reka kwigira umugenzi umenye ko ubonye nigirikire je n'ubumengo ntibibaho ko noje gitoke turasenga ndavuga ati nanje ndakize ndagiye gutanga kujya gitoke niho Dimanche ariko rashima nyene navuga ati mwizere ko mukize kwizera kwabaye guki ndavuga ati oya sishobora kuvyemera umufasoni wanje dushitse muhira arambwira ngo duteke iki avuga ati icyo ushaka cyose
kubera ntese igitoke wohiye ati je nakize ugisome ndakirya Imana ishinge cyane aciye asuma igitoke ndakirya ndarameze neza mu gitondo zikameze neza ndamuga ati na sasa tugiteke ndakirye ubu igitoke ndakirya hano mu yisomeye natembere ku muhana banagiteka amuga ati we nturya yo twavyibage ati ndagifungura narakiriye n'ubu meze neza no kuri yesabwe cubahiro. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. aho ishengero rya Hope Church risanzwe rikorera ni mu Caramagahahe kwibarabara ry'amabeni hafi y'ikibuga haruguru gato ya station Covid aho amabisi asanzwe akatira. Wumvise rero zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora mu ishengero rya Hope Church, nawe ndagwaye kaze rero ku munsi wuno munsi isaha 9:30 aho tuzakuba turiko turasengera abantu batandukanye b'imitwaro itandukanye. Nawe umutwaro wawe wowereka Imana, nawe Yesu yo kugirira neza. Imana yama ikunda ko yogirira neza abana bayo, nawe arashobora kugirira neza. Ntutinye, ntugire ubwoba. Ntihagoye, adresse nayikubwiye iroroshe cyane, ni kwibarabara ry'amabeni aho mu Carama gahahe hafi y'ikibuga. Turabana n'ikibuga ahantu bita ku ibarabara ry'amabeni. Urenganye station yo mu Carama ukagomba gushikira uruzi Gikoma, ubwo nyene ucubona akabarabara bita iry'amabeni canke kumbaho canke aho bita ku Faraja, uca winjirira ngaho nyene ucubona ishengero. Udashoboye kuhatora neza ndaguha nimero zo mu protocol ushobora kuca umuhamagara akaca kugenekereza neza. Ni 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 09 08 03 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3. Protocol aca kwereka neza rero, kandi hari n'igihe usanga muhagararanye ko hari igihe ushobora gusanga uciye utelefona uri hafi yaho wategeza kuba washitse. Turagwaye kaze, wari kumwe na Pasteur Jackson Nkeshimana w'ishengero rya Hope Church. Kaze cyane, Yesu abahezagira. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Mweje kumviriza ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Caramagahahe kwibarabara ry'amabeni hafi y'ikibuga haruguru gato ya station Covid aho amabisi asanzwe akatira. Woburusha, woburemerewe, wofisi ibibazo waburiye inyishu, wobugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wobugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana, womwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura.